tuhagaze aho ku kijanye na dance mwavuze ntihazoba harimo indirimbo yitwa Sikusa ya Natasha mayenda muramutse tumwifuza n'umwaka mushasha mwaka mwiza Natasha indirimbo Sikusa indirimbo igirikize amavi 500 kuri YouTube twifuza kumenya mbega kuki imashini ako gace Natasha mwamushimye iki canke indirimbo mwayishimiye bon Natasha ari mu bakenyezi babikora neza kandi barafasha arafasha vraiment n'umwana mwiza twovuga yuko abikora neza twashimye iyo ndirimbo kandi abantu benshi mwabatse ko twashimye iyo nyene nivyo nyene niyo twashimye ya Natasha kugira ngo ariyo batambirako hama kwera kumva ndasanga n'umwigeme nyene n'umukenyezi abikora neza ari au niveau international yego indirimbo ariko irafise amaviews mugabo uravye mu isite ntikirakundwa cyane ntikiravuzwa cyane simvuze bon kuba kuri YouTube ho irikirarabwa mugabo muri community ntirikirahashika hakome kwa zazindi za uyibona gute urayibona hari indirimbo yitwa wangu basoranye na Shib nindi mbona ko zaduze cyane yego kandi narayikunda cyane hari n'indirimbo basoranye na Fari Pupa voilà duga manuka zageze ubwa kure cyane kwina mutimvire zya ndimbo ziri celebre zakunze gusumba izindi nako dushaka nyine nayo nyene so iduke muri makene mugira muyigire promotionnel ni bon mbega Natasha yavyakiriye gute simwa mwarayivuganye yaravyishimiye twitegi kuriwe gushigikira yabundi paradise kubyindi ahubwo turashaka yuko abibona mu bishikane kure abibone hama agire icatubwiye niba ko mahite mutaravugana ntitwavuganye twahitoye uko nyene bo twahitoye uko nyene vraiment ntitwavuganye ntaco turavugana tuvuge ko mwiteze iki kuri Natasha sinzi icyo niteze mugabo ubu twabugashika kure akabibona hama tukaronka amahirwe yo kubona nawe tukavugana ndibaza ntituzogenda uko nyene aha navuga ngo Natasha arishima ngaragara wewe Natasha umubona gute Chese mbona ko yishimye nk'abantu mwaramushimye kubwiyo ndirimbo nikihe kintu mwebwe novuga mumubona ko kitima mumwita cyitegerereza jewe nabifashe sindamuzi cyane mugabo kuvyo mbona mudesha ku mahezo sose simambona ko yishimye kubera ko murambona abantu benshi iyo basavye ko bashobora kubona arabemerera amakomanta iyo wagize ikintu ciwe aracitabira akavuga atakerekana yuko yakibonye jewe vraiment nibaza yuko ari umwana mwiza kandi ko no muri woman impact bizogenda neza dushigikire adushatse mu mugongo tumwiteze ko byinshi yego kuri yo ari ko abantu nibumva ati Natasha azoza ko niba kiyazoshobora gusiba turamwiteze kandi turanamutumiye nzoza kumusaba gafoto turamutumiye cyane vraiment elle est la bienvenue ni azaza duteye iteka yego cyane aragambuka ntakunda kubikigana yego vraiment niko ndamuzi kenshi mu organisation arimwo umugabo ari nk'abakobwa gusa bagashamo umugabo ari nk'umujuriste uwo mugabo yatera akajagari ati good kenshi bavuga ngo ujya mvuga ngo impamvu ngo yabitoye impamvu ngo bamutoye ngo atabimerita ngo ni kubera ngo yatanze quelque chose kuri wa mugabo rero nasha nk'abagore gusa umva nawe ntibizokunda nasha nk'abagore gusa muri jury iyo defi izo bivuyemo wakazagira icyo batanga reka tugaruke kuri evenement kujyamo ya Miss Burundi wagarukiye muri quart de finale Igitega kare sana ya nta kibazo ariko byakigishije iki en fait muri Miss Burundi je bakinkurayo nkivayo bon jewe ujya mwanya sinabaye cyane ntago nabishize ku mutima cyane ngo ndavyegereza umutima kandi wanashima mvuyeyo naciye ndo nkikiraka cyiza vraiment cyiza ego apara yuvuze cyiza sabedi ko gitanga amafaranga ego hama ico gihe rero naciye ntangurira ngaho nda progress
natanguriye ngaho Miss Burundi yabaye intango nditahura hama ndabikoresha ko ama opportunity nkamagarira abigeme bose iyo wumvise competition gerageza amahirwe yawe ugende ntuisuzugure kuko birafise ico bitanga CV titre abantu barakubona kuri ajya ama-écran hama akabona wewe nimba batashoboye gutorwa ngo ushike ahandi hantu akavuga tujya mu ndamukeneye kuko namwumvisemo ikintu yoshaka kumarira societe cyangwa ishamwe ryanje rero umwigeme wese abo yumvise competition canke abonye ikintu cyose ashobora wewe pima amahirwe yawe ugende birafise ico bimara mu buzima naje undi best influencer kubera irebera kandi akona gaseve uyu wana best sivyo gufite la alors nikihe kintu waneguye muri Miss Burundi uzoryohora muri evenement nawe uri kurategura bakunzi ba Bishop TV ndabaramukije ndayifuriza bwa mbere umwaka mushasha mwiza wa 2026 uzo umwaka wo gutera imbere umwaka wo gukundana wo gukunda no gukundisha abandi ivyacu ndetse n'igihugu kumbure mufise vyo mwateguye muzorangura muri no mwaka nibaza ko mwabiteguye neza dufise vyo turakora kugira ngo tuzokwiteza imbere muri kumwe nanje shashe romantique ikiganiro shika ku ndoto tubayagira kubijanye n'imigambi ukitunganywa na cyane dufatiye ku bamaze gutunganya imigambi itandukanye n'abafise imigambi yaguse izofasha ugwaruka cyane kwiteza imbere tugatera kandi mu iterambere ry'igihugu imisi yose namwe ndi kumwe n'umutumire no musanzwe umutumire baramozi bamwe umuntu kwezi yari karaca ku mbuga nyinshi yitwa Naomie hari nakandi ka Miss kabakunda ko bakariko Naomie umutikamutumye kubera iki afite karategura bizoteza imbere cyane umwigeme aho sanzwe arongoye na ishirahamwe ry'abakobwa gusa yitwa Burundi Paradise hari mu photographe benshi murazi ko aba photographe babigeme ntibagwiriye cyane ishirahamwe rero mu photographe benshi bategura n'ibindi kumbe tugiye kuyaga kugira ngo mwumve ivyo karategura cyane evenement ariko ategurizwa mu kwezi kwa gatatu tariki 13 final aho uwa mbere azohabwa ama miliyoni avatubwira n'ubundi burusho n'ubundi tubahikaze kuri Bishop TV murakoze mumeze neza ego Miss Naomie nijeyo nibaza ko abari kukubona muri quart de finale ya Miss Burundi ego ya n'ibindi nyene bintu mba ndimwo Igitega ubona gute kuntu utabaye Miss Burundi ajara kibazo umuntu ega on vise pas yo gutwara ikamba gusa tuba tuviza n'ibindi ufise ama objectif ubona wahomvye iki ntaco nahomvye sure utahomvye warungutse narungutse nungutse icambere guparticipa muri Miss Burundi gusa ugaparticipa mo gusa bifise uraronka titre kandi iyo titre iyo ugiye kuyipresenta nk'ahantu cyangwa uvuga ati jewe nari mu bahiganwe ikamba rya Miss Burundi kenshi n'utarafise nuze attention yo kukumviriza acavuga ati aha nyagira sha mvugeje nyabwe no mu Miss donc room ati umuntu yagize initiative yo kuja muri Miss en tout cas era quelque chose arafise ikintu mu mutwe ashaka kumbwira uko ntushaka kuja guparticipa muri Miss atakintu wari ufise afite babona kare abakoga nyene novuga ko bari audacieux sinzi ngene novuga mu Kirundi kandi baciye n'ubwenge cyane ko bakoravye cyabona kuri na mwiza mumva cyo profitiraho nakandi maka mushasha mwiza watwese rakoze nazanka mizo muri Burundi Paradise ati maka mushasha mwiza yego karibu kuri Bishop TV mu kiganiro shika ku ndoto hari ivyo muka gutegura twaraje muri evenement matubwira ko mategura evenement ijanye no gushigikira abigeme cyane kumbure ko bavyumve muri kino kiganiro muri make bihagaze gute ni ihiganwa ryitwa Woman Impact ni ihiganwa tuzibareba ku mwaka rero rizohurikiramo abigeme gusa umva twari twagravye kugira imyaka mugabo kuno mwanya tuko turaraba yuko dushaka ko bose boza mugabo apana abantu baba mama yego inkumi nazo zifise abana oya nabigeme bajya bamaje kuja mu yindi ntuza babaye abafise indi etat civil tuvuze umwigeme n'umuntu kera bavuga ngo atarabonana n'umugabo sisi
ndavyumva wongera biherana n'ubwana ubucutse biba biheze oya jonzi gusa niko bimeze rero umuntu yamaze kuba afise umwana naho aba yaramuvyariye iwabo ntitumushize ku ruhande mugabo afise indi etat civil aba yitwa umumere célibataire sivyo natwe tukaba dushaka abigeme gusa abigeme nyene abigeme muga nabo nyene tuzobakorerako bari muri projet nyinshi dutegura kuko n'abantu nabo nyene bo mu makadre menshi hari igihe baba bafise ibindi bibazo gusa ushobora kumufasha psychologiquement ukamufasha nawe utomufasha n'ibindi mugabo ugasanga n'umuntu swati yarihebuye canke afise ibindi bibazo kuko umva abantu abakobwa benshi usanga bafise ibibazo vyo mu mutwe mental kenshi n'ukuri abakobwa ushaka kumushigikira uzobanza umwumvirize hama ushobore kumugida gutya mentalma amaze kumugida byose biba bimeze neza yego tuvuge ko muno mwanya za nkumi z'imyaka 40 zigiye kuronka amahirwe cyo muri umanibaga oya 40 naho ya oya dufate nko kuri 26 gutyo gushika onye guhera nko kuri 16 kuduga aho yo bari sawa kandi tuko turara kugira ngo tworohereze abantu bose bajemwo hariyo ibintu twari twagize turavuga ati kugira ngo umuntu wese aronka amahirwe yo kuza kubera ko hari igihe usanga tuvuze autorisation parentale adashobora kuvyumva ivyari ivyo uruhusha rw'abavyeyi ugasanga biko biramugora n'urugamba tuzoba tugiye kugwana tuzorugwana mu zindi nizo twanye tugwana mugabo ico twiyumviye kugikura kugira ngo biborohere umwana wese ashobore kuza guparticipa umuvyeyi ntiyatwitura akatubwira ingorane tuzomwitaba tumuganirize kubera ko abavyeyi b'abarundi nibo bantu ba mbere kweri dusaba tugashimika cane yuko borekura abana bakaja mu bintu bagaragaza impano zabo kuko impano Imana yayitanze kugira ngo umuntu ayironkeremo ico ashobora kwibeshaho mu buzima turi muri cya gihe ribwa ko tugiye gukunda ivyacu harimo tuvuze gukunda ivyo Burundi harimo no gukunda ururimi kubera ki igiganwa mwari haye ijambo iry'umwana riri mu Congereza ego umva impamvu twayihaye inuze igiyera ryo mu Congereza nk'inkerebutsi yangabire ego ndavyumva gusa abandi baramaze kubitora kandi basike mu Kirundi ego dushobora kugashiramwo kubera ko twebwe vema muri turi Burundi paradise mu kigo cyacu mu objectif yacu menshi cyane ni kwerekana igihugu ishusho yayo nziza guteza imbere abayo n'ivyayo niyo ma objectif manini bon muri Burundi paradise dufise benshi baraza ngaho onye umva igihugu usanga benshi usanga batakivuga neza twe dushaka muri bajya bake bakivuga neza bakirepresenta tube muri bajya nyene kubera ko usanga ari bake tuduzanye hama twerekane yuko Burundi ari ahantu hesho ho gutemberera heza kuko tuzogira Burundi Paradise Tower twerekane ibibanza byinshi vy'iratiro bige batashobora kwerekana twe tuvyerekane kandi vrama birahari ndashimye kubera kinone mwashize ko ibyo bintu byiza byokorekana n'abakobwa gusa mutahize mw'abahungu dushaka abakobwa batera imbere bave muri rya hantu bari hajya hantu bari umengo ni baba princesse de foyer umengo ni babantu juste bo guhabwa dushaka iyo mindset banzi bavemo baze bagaragaza ivyabo nukuri dushaka ko kuko nibo bantu bambere nakubwiye kuri teme twari dufise yuko iyo umukwenyeze cyangwa umwigeme ahawe intumbero akaregwa neza ari nko kubaka ihanga twere dushaka kubaka igyonga kuko abagabo deja muri inswi muri deja mbasi ndukeneye rero mu bya paradiso rero oya mbasi ngo ntimukeneye en fait abagabo musanzwe en fait hari ukuntu mukura bitaba bikeneye nko kumengo uhabwa intumbero canke iki mukuru mengo Imana yabarimanye ubwenge ndemano canke ego natwe turabifise mugabo umukobwa bisaba hari ukuntu kwera ko culture yacu kera abigeme bari abantu kenshi ntibabatwara no kwishura ziko bitanguye kwiga ntibiga bavuga ngo nabantu barindiye abagabo bace bagenda kurongorwa amarindira umugabo arindira umugabo aca mutwara nizo rero donc dushaka kumanza gukora ivyo bintu ubu byarahindutse turi muri monde yuko umugabo arashaka wowe umuzane nawe azane donc dushaka rero tubanze tubategure sawa nk'ubu vyashika nka muri bajya bigeme muri kumwe kagira ugira ikibazo gatwara nyine yagumamwe yova atwaye inda twamukurikirana ku ruhande kubera ko ntiyoja gufotora afise umwana acagira amahesota menshi bamba ku photographe amaze gutwara inda ntitwomukuramo komtere mugabo twamukurikirana kubera ko buri muri turatugira ama session de coaching turi famille tukavugana tukaguma hamwe tugahanurana
niho twogumana mugabo ntitwosubira kumushira mu bintu vy'ibiraka kubera ko vyomutera ikibazo uravyumva kubera abigeme vraiment sinzi ko murabibona na nk'amagi ni nk'amagi bisaba aba babe très protégé kuko arazi ko nfise bafatwe neza babakurikirana barifata neza nifata neza hanyuma mwese nimwe abakenyezi twese twebwe turiko turubaka ikintu kizoja avec des générations tuzovyara abana hazoza abandi bana ntabwo iyi bundi padasi ntabwo ari iwacu ni igihugu ni ya génération twebwe turiko turubaka umushinge twe tuzovaho tuba abakenyezi haza abandi nabo nyene bagene kuri za ntumbero zacu ama objectif yacu bubakire hahandi nyene nabo nyene baveho ni ibintu by'ama generation urungana reka tumanze twinjire muri iri higanwa niko murategura ubwa mbere mwavuze ko hazoba imigwi 4 yazoba ari muri y'abazohiganwa kandi muzoraba ku muce bifitanye isano n'ivyari vyaye muri irebe best influencer baraba kapa kategori mugaho haba hari uzoba umwe muri kategori zose ndashaka rero tugere kuri kategori imwe duherekana cyane ku bazoririmba abazoririmba bitunganije gute mwihiganwa ku bazoririmba twabasavye yuko muri ya teme y'umwaka nayo babwiye abari baje muri conference de presse teme ivuga ngo umukenyezi yarezwe akubaka intumbero nko kubaka ihanga iyo ni teme y'iwacu ya conference mugabo hariho teme y'igihugu gukunda igihugu ugikundisha abandi iyo rero niyo teme dukorera ko cyane uyu mwaka twavuze yuko abazoririmba ka video k'umunota umwe bariko baririmba indimbo y'umurundi wese bashaka yaba ari yo muri 1900 yaba ari gushika 2020 mugabo y'umurundi nimba iyo ashaka gusaza bari umurundi critère nuko bari umurundi mugabo ashaka akavideo k'umunota umwe akarungike kuri nimero ya WhatsApp twatanze nivyo mu kuririmba hariho ibijanye n'umudiho ivy'imidiho hazozazifasha gute umva muri presection ubunye bazo bariko bariyandikisha azorimba vocalement atamudiho atakintu na kimwe kirimo hama abazo bafise muri demi finale bazo nyene zabitunganijwe bariko baririmba ntuko bazo bafise nyene ibintu bibafasha nyene kwera ko twarumvise ijwi ryabo kugira ngo ashike haya twarumvise ijwi ryabo nyene bwite mugira ngo kujya primusiki yari genda muri finale la tugiye kuvyindirimbo muvuze ngo hazorimba muri bazorimba ku ndirimbo z'abarundi umahiganwa bakunda kuba menshi sikeshi indirimbo z'abarundi zikunda gukoreshwa iyo ari bijanye no kuririmba ariko kandi nta barinzi dufise mpuzamakungu bavuga ngo au niveau international ngo barazi ngo umuntu yobigirako aho nta limite mwashizemo oya limite yiki none dushaka tugire umuntu aje kuririmba indirimbo aje guteza imbere Rihanna canke Chris Brown dufise abiwacu nabo nyene rega bagiye baririmba nabo nyene barashaka kuba au niveau international juste babuze support yacu bazo supportingwa natwebwe yego ni twebwe nyene dukiye kuba supporting twebwe nyene nta support tuba ahubwo je no bakwiye kwigira kuri abo bakuru babo namba ari ijwi agira ijwi ryiza nk'iryo wa mbere aho abantu ntabo dufise kuba mpuzamakungu barahari ni juste nakubwiye barahari none hajya uvuga ko Esther ataririmba neza Satbi nta jwi ryiza afise mpuzamakungu umve niko none ubwirwe ko muri Afrika atajugiza afise oui n'amatwi yawo ngaha mu gihugu cy'u Burundi sukuvuga ko bari au niveau international umva rero wewe wavuze ati tubareke baririmba indimbo zose bashaka zo kwisi yose batiza kuri indirimbo za kwisi yose ba Seldion oya bari ko no bandi bise bafite amajwi umva ko bose barafise amajwi arongorotse kandi natwe go turafise abasitare bazi kuririmba juste babuze support yacu none ngira ngo bajyanye hajya ndakubaza Selinzi afise ijwi ryiza Esther nishe umugayike canke Moni ya frère je sinde umunyamuziki ariko ndiko navuga turavye aho umuntu amaze kugira ko buryo bavuga ati ujya muntu abandi bakwiye kumwigira kuko yageze kure ariko nukuvuga abastar dufise hano donc benshi bari hejuru ku rwego rw'igihugu mugana bereje rwego rwa Afrika bazohashika yego cyane ibyo se ni intambwe yego ariko si muri no James ni nka muri February nta kibazo ariko nibaza yuko uko mwabiteguye niko bitegerezwa kugenda mugana nko mugihe saso iyo cyari indirimbo y'umuntu wonga mundi ariko ataramenyekana nta kibazo no kuti zomenya nta indirimbo yo mu mundi yo kumva ntuje kurondera kuri YouTube ngo iroke okay hamikini nacho
muzoraba ko iyo ndirimbo yasubiyemo ukurikije ajya amajwi nyene canke ko yasubiyemwo amanota twebwe umujuriste wacu w'ivyirimba azomenya baraba azomenya nimba yagiye kuririmbira iyo ndirimbo nimba azi azomenya azoraba amajwi yaririmbiyemwo dore bijyanye hama bobo bazojija ufise ijwi rirongorotse canke kuko umuntu yarimvye vocalement gutya ataki na kimwe kirimo numenya ati umuntu arazi kuririmba kandi afise n'ijwi ryiza dusimbize kuba graphic aba designer kunzora biki mu majambo make aho gaba designer rero vraiment turabakeneye nika ndakivuge gutya aho tuzobona tukabaronka abakoga tuzogumana turakeneye cyane muri Burundi Paradise aho gaba designer tugumana dukorana kandi icyo gisata kirakirimo abakoga cyane abaziyandikisha bose amenye yuko abazoshika muri finale bose tuzobagumana hawo tuzobareka tuzobagumana zofana tubashira kuri table mu di marché international mukwana n'ama ONG canke iki mugabo mube mwitwa ko muri abacu twege dushaka gusha juste tuba informer hama baronka ikintu baronka hama imba basoka bagende mugabo baronke quelque chose mu mufuko mugabo tuzogumana hama ico tuzoraba ya affiche publicitaire iyo tuvuze affiche publicitaire bo baramenya ati ni gukora affiche yamamaza ishiramwe kanaka twarayishizeho ku manuze twasohoye hariho barazocagura aba partenaire bacu muri bamwe hariho Bubet hariho Bike canke Superbat canke ya Burundi Paradise izo bazoshaka muri izo zine bazokorera kuri izo nta kibazo nizo tuzora bahama bobo urumva bobo bazoziduha mugabo bobo bazokora ama test kubera ko muri demi finale hari ukuntu udashobora gukora test nyine juste hajya nk'uririmba arashobora kugira akaronka ukuntu ashika muri finale mugabo bo bazokora ikibazo ava hama muri demi finale catu projeta ivyo bakoze uko babigenza ariko barabisigura shufume nk'aka video sinzi kukabona twerekero public hama basigura ukuntu babikoze hama habwa amanota kucha wa designer mu sawa tekanye gashimwe kuri Bishop TV Ako turaforma abajene ari n'abakobwa mu design. Nenda bazana none. Muri Paradise tegura gashimwe gace. Oya nukuri ko uravya mu Burundi nibaza ko au niveau national. Nta bakobwa ba designer 200 dufise. Ntabo dufise vraiment kandi nico kintu cyane bivuga ati bana turonka abakobwa biyandikisha. Turamenye igituma batagwira. Nibagwire nibaze ibintu vyoroshe kandi vraiment birimwe amafaranga, birimwe uburyo. Yego. Nibabijemo kandi ntibareke kubitinya kandi vraiment umuntu ababwiye hari uburusho bwinshi bwo kuja muri Women Impact aho bose tuzogira bazoba ba final cyangwa demi finalist tuzoronka ubushimwe bwinshi butandukanye haba abazoba ari muri demi finalist abo ntituzobareka nabo nyene tuzokorana bazoronka ama opportunity atandukanye abazoshika muri finale bose bazoshimirwa bishemeye yego umva ubushimwe ntitushaka kubuvuga mugabo buzoba buhari Nuzo kumve ngo wase muri demi finale ngushuzaho konyene ntigishoboka. Aba designer bo twabwiye c'est garanti tuzogomana. Bega ibi bintu none bazobimenya gute? Tuzoja mu ntara hagati hose mu maradiyo tubivugeyo babimenye kandi tutanga nimero bazara telefonako kwisanzwe ashobora kwiyandikisha tukamwandika hama mugabo bizabigoye ukuntu ashobora kuduha nk'ibintu vyo ari nk'uririmba ashobora kuduha video ntaco tuzaranyene tubigenza mugabo turashaka ko abahoga bose bashobora guhurumbira canke guronka amahirwe yo guhiganwa muri iryo higanwa rya Women Impact. Tugarukire kuri ndoko twegereze ko bita abanyamideli. Abanyamideli naziko nabo nyene nabari ngaha mu gisagara benshi kubera intara amaze kuduga mu rugo nta banyamideli ndavyumvamo nta munyamideli ndumva mu Kirundo nta ndumva ibumuzana bameme no muzefu abantu bitwa abanyamideli bagwiriye no bwa ahi Bujumbura n'Igitega ego nabo byifashe gute bazotogwa gute muzobashima iki kugira ngo bataha abanyamideli ukuntu bimeze sanzwe ndo mu Rwanda ndakunda imideli kandi ndakunda agwarukanze go muri kade finale ya reka igani ndista room ndabikunda vraiment ndabikunda byabya indoto zanje kuva nkiri muto mugabo sinzi ngene byagiye kurangira ntabikoze mugabo si soni urumva
hagiyemwo ibintu vyinshi umva mu Burundi turafise ukuntu dufise akantu ka religion culture abavyeyi ibintu vya gutyo hama ku bintu vy'abanyamideli twateguye yuko muri ubwa mbere bakicandikisha azoturungikira ifoto nyene ari foto studio nyene nziza hama atwereke imyambarire yiwe ukuntu yambaye umunyamudeli namwe mutamumva nyene ko ari umuntu nyene aba yakreye utuntu nimba yambaye amababi nimba yambaye ikavuga ati kweri vraiment respect yashoboye gukreya impuzu ati uyu muntu kweri arakwiye kujamo rero iyo tuvuze umunyamideli donc umu model ni umuntu abazi kwambara akabegwa kandi akikwiza bene makajya yikwiza twebwe ibyo kwikwiza twe gusa uzotweka ukuntu uzambaye mugabo urarabana culture turimwe sinzi kugira batazotubwira ngo mwazanye abantu bagenda bari gusa bien sûr kubera ko amaze ko nahakunda ko amahiganwa vyo no kuvuga mpuzamakungu gusanga batambaye kikije ariko nzi culture ngaho iwacu dusaba kwambara tukikwiza yego ni ivyo azoya urashaka kubegwa wambaye ikintu kimeze neza isufi juste kumenya ingene ugikreya ingene ucambara est-ce wambaye gute simaka uburi gusa ngo bari hubuwerewe ngira abigeme ngene bibabeye navyo twibatse ko bavuga ko bon ari ukuntu abakobwa nubwo mwakino gihe ese no muco gihe giheze usanga yambaye impuzu ngufi mugari umuntu kazara akagoma yiduza amanura ari iyimanuka donc ijipo amanura agapira amanura kandi yavuye muhira ziko aba yambaye irindende iguma idoga uko atambuka iguma idoga ari ngufi mugaka agoma yimanura aba yagize amasoni yabagize none bigenda kugira ngo umukobwa ave muhira yambaye impuzu ngufi kandi yayibonye hamugenda yikusakutsa mu bantu Yes. Maybe uzobabaza. Urumva rero abanyamideli nico tuzora bazotungika iyo foto. Hama abanyamideli ukuntu bizaba biryoshe bizaba biryoshe cyane. Aho tuzotora bakaja muri tuzohiganisha amafoto yabo n'amavideo yabo abantu bose kuko bazohiganwa hariya. Bisaba yuko nawe uvuga ati vraiment imbaga foto kana canke video yanje shaka umuntu aza kuyibaza uvuga ati respect je umugenzi anje kweri ahanegeza yaberenteza kumwa amajeme n'amakomantere menshi tuzohiganisha hariya bisaba yuko umuntu wese azotanga ikintu azovuga azo ari ikintu yizeye ko kiza kubonwa n'abantu bose hama tukamutora akaja muri demi finale abanyamideli bo bazotambuka bazokwambara izo mpuzu zabo nimba ari zo bazoba bifotojemo nimba ari izinda zo bashaka kuzana zindi shasha bizomuvako hama batambuke tubarabe turabubwiza bw'abarundikazi turabe ingene bambaye yaza ari ibintu biryoshe cane tuhakura abagabo yabana objectif y'umuntu kategori igira kane ari nayo ya nyuma ni y'abazotamba yego abadanse kandi ni ikintu kiza kubera ko abadanseurs benshi barahari mugabo ntibakunze kuronka amakompetition bajamwe kiretse nk'iheruka ya Yangabire babibutse sino ahantu usanga ari abaririmba gusa ibindi by'imico mba kari ikintu kiza kuba mwazimwe abadanseurs kugira ngo nabo bashobore kwiteza kuko nasanga n'abajene bato bato naco magitekanije mu buryo bumeze gute abatamba bobo umva hariho twarabishizeko hariho akantu bazorutambirako akarimbo gaparti gato yakajya ndimbo ya Natasha Sikusi kari kuri YouTube yacu twaragashizeko mu maniki twagiye turagira kariko bazogatambira ko muri video y'umunota itarenze umwe twebwe twacagwe yuko ari team y'abakobwa batarenga 5 kugira ngo byorohe muri suivi yabo batarenga 5 mu ka video y'umunota umwe indirimbo iri kuri YouTube bazotambirako byose birahari kandi yaba batamba yaba baririmba bose twarabateguriye accompagnement ntituzobaheba ngo byabindi ngo muragize competition ngo muciye mugenda oya tuzobagirira accompagnement kwako cyose ngo dufise studio abasohora bazoshaka gusohora hari comment abasohora bazoshaka baze gusohora tuzobagirira indirimbo zibiri kuba yaba kubatamba yaba kubaririmba kugira ngo ibintu muri competition ntibirere hajya nimba ari karimbo yavuga ati tenda shaka gasohoka asharo nk'chance yo gasohora muri paradise okay duhagaze aho kwijanye na dance mwavuze ntihazoba harimo indirimbo yitwa Sikusa ya Natasha mayenda muramutse
tumwifuza n'umwaka mushasha. Mwaka mwiza Natasha. Indirimbo sikusa, indirimbo igira ikize amavi 500 kuri YouTube. Twifuza kumenya mbega kuki imashini ako gace Natasha mwamushimye iki canke indirimbo mwayishimiye? Bon, Natasha ari mu bakenyezi babikora neza kandi barafasha. Arafasha vraiment n'umuntu umwana mwiza. Twovuga yuko abikora neza. Twashimye iyo ndirimbo kandi abantu benshi mwabatse ko twashimye iyo nyene. Nivyo nyene niyo twashimye ya Natasha kugira ngo ariyo batambirako hama kwera kumva ndasanga ari umwigeme nyene n'umukenyezi abikora neza ari au niveau international. Yego. Indirimbo ariko irafise amaviews mugabo uravye mwisite ntikirakundwa cyane ntikiravuzwa cyane mvuze bon kuba ko kuri YouTube ho irikirarabwa mugabo muri community ntirikirahashika hakome kwa zazindi za uyibona gute urayibona hari indirimbo yitwa wangu basoranye na Shib indirimbo ubona ko zaduze cyane yego kandi narayikunda cyane hari n'indirimbo basoranye na Fari Pupa voilà duga manuka zageze kure cyane kino namutiyumvira zya ndimbo ziri celebre zakunze gusumba izindi nako dushakira nyine nawe nyene iso iduke muri make nimugira muyigire promotionnel ni bon mbega Natasha yavyakiriye gute si mwarayivuganye yaravyishimiye twitege kuriwe gushigikira yabundi paradise kubyindi ahubwo turashaka yuko abibona mu bishikane kure abibone hama agire icatubwiye niba kamahite mutaravugana ntitwavuganye twahitoye uko nyene bo twahitoye uko nyene vraiment ntitwavuganye ntaco turavugana ko harimo gukunda no gukundisha igihugu hari indirimbo comments ya Estanish irimo donc yerekana ibyiza by'u Burundi kandi azamo gukunda gukundisha igihugu cy'u Burundi kina mutayumviriye nayo izogira nayo izo promoting ega Estanish deja nuwi wacu nayo nyene izo tuzoyishiramwe nayo nyene dushaka kuyishiramwe muri tawa tuko turagira tawa bashaka kuzoyiririmba abazabari yego bashaka kuririmba muri demi finale bakayiririmba kuko tuzogira ibintu byinshi nta kintu c'umundi kizoboramo uzibura nizokuba turabose mugabo abantu tukazogerageza tubwe ko mwiteze iki kuri Natasha sinzi icyo niteze mugabo ubu twabugashika kure akabibona hama tukaronka amahirwe yo kubana nawe tukavugana ndibaza ntituzogenda uko nyene aha navuga ngo Natasha ngarishima ngaragara wewe Natasha umubona gute Chese mbona ko yishimye abantu mwaramushimye kubwiyo ndirimbo nikihe kintu mwegwe novuga mumubona ko kitima mumugira mwiti citegerereza jewe nabifashe sindamuzi cyane mugabo kuvyo mbona murisha ku mahezo sose simambona ko yishimye kubera ko murambona abantu benshi iyo basavye ko bashobora kubona arabemerera ama commentaire yo wagize ikintu ciwe aracitabira akavuga atakerekana yuko yakibonye jewe vraiment nibaza yuko ari umwana mwiza kandi ko no muri woman impact bizogenda neza dushigikire adushatse mu mugongo tumwiteze ko byinshi yego kuri yo ari ko abantu nibumva ati Natasha azozahanka ko niba kiyazoshobora gusiba turamwiteze kandi turaramutumiye nzoza kumusaba agafoto turamutumiye cyane vraiment elle est la bienvenue ni azaza duteye iteka yego cyane aragambuka ntakunda kubikigana yego vraiment niko ndamuzi yego twavuze ko ari imice ine abakora bya design abatamba abaririmba n'abanyamideli tugaruka ko ndikunda gutera akajagari cyane sauf kuri evenement imwe imaze kuba ikintu kijanye na jure kuva ma evenement ngaha mu Burundi aba hacari akajagari mu bijanye na jure yidogerwa cyane ariko ndemeza yuko ihiganwa rya super battle riko kuba abenshi baravyishimiye super battle Burundi abenshi baravyishimiye kandi amwe murabishimiye ko bari mu ba sponsor bari mu ba partenaire bacu turavye
bikumvuga ku vyo maze ko no mu commentaire abantu bagenda barakomanda competition bamaze gushima ko yagenze neza ni super bad yego vraiment je narabishima yego cyane twifuza kumenya rero mwebwe jury yanyu ihagaze gute ifise profile iyahe tuyizere gute bon jury yacu irizewe déjà nababwiye jewe en tant que organisatrice cyangwa responsable wa projet jewe ndiko ndabitwara ndi umuntu naraciye muri ivyo bintu ndabizi umubabaro wabyo ndabizi umva ndi umuntu ico kintu nzogikurikiranako nta muntu azotogwa atari par mérite ego abajuriste twe dufise twataye abajuriste twizeye kandi turababwira ati nukuri nta kamwe kandi n'umuntu wese nta kamwana wa mama kazoba gahari twebwe iwacu kuko ibyo turabizi mundi ngo umwana wa mama ngo ni mwana wa naka ngo canke ngo aba mu muryango wabo twebwe iwacu nta bizoba bihari uko twebwe dushaka apana ngo ibintu byame bija hahandi nyene wa unde atabifise urya nyene ariko aronda amahirwe yo kuronka urya miliyoni awuronke kandi awuronke awumerita basi awukwiriye hari gusanga amahiganwa menshi abana bagiyeyo abana babana ugasanga babo ntacabuze agiye ugire ngo abarakwiza CV canke nyene abaraboneka ugasanga uwo mwana niwe baciye ba tugi wacu siko bizoba bimeze hazotogwa umwe abikwiriye kandi umwe dushaka kumuzamura ugenye dushaka kuzamura ujyave hasi aduge apana wundi ari aduga guma aduga gutya dushaka basi nujya anya aduga shike handi wa wundi ari ndiko ndahagara ku jeune agir est-ce que abantu bari muri ico banyu bafise competence iyahe izotuma tubizera bafise profile zimenze gute izotuma tubizera profile nuko bari mu bintu bazi ntitwatoye umuntu ngo twatoye umuntu ari muri yo domaine nyene abizi abifitiyemwo ubumenyi n'ama competence nimba ari uririmba nubizi nimba ari wa design nubizi nimba ari umideni nubizi nimba ari utamba nubizi apana ngo numutoye kwera ko ngo azwi oya tumutoye kwera ko abizi kandi abifitiyemwo ubuntu zeye ama competence abizi ariko hari ikindi kintu gikunda kuba muri jury aho wamusanga mu ma competition nka yose donc les membres du jury bagoma ari babandi nawe kibonye mu commentaire bakidoka ati mbe kubera iki tuguma tubona ko muri jury hari ibintu bitagenda neza mugabo akagumusanga abari muri jury ari babandi nyene mbega nange muzokoresha babandi nyene bahora cyangwa murafise abandi bashashe muzoza bon muri présection sibo bazokora twebwe dukonta ko bokora demi finale na finale kubera ko biragoye yuko bisaba ko babakurikirana abo ba candidate bacu abazokora muri présection sibo mugabo abazokora muri demi finale na finale azari bo donc bazokora kabiri gusa kandi ikindi kintu naco tudashaka niko aba candidate bo bamenya abajuriste bacu dushaka ko babamenya kuko Vike amumenya Vike amubisha gutara akajagari dushaka ko babamenya ntibazoba bamenye bazobabona uwo munsi nyene kandi nta mwanya tuzobaho wo gushaka kugirana ama prise de contact ndacumva ndaja muri kizo harimo abagabo azabimwe abagore azaba ari abakobwa gusa juriste abatuvuga abakenyezi abigeme nta mugabo azobarimo Very human impact. Oh yeah. Bazi sana bituma byati nkubura nk'umugabo nuko no muri Miss Burundi hari nk'umugabo umwe. Ni Miss Burundi ni Miss Burundi nyene. Twani human impact. Nikomvuga ko byari by'abakenyezi, by'abakenyezi. Bwe namwe mutiyumvira ko hoba harimo basi n'umugabo cyangwa umusoro umwe. Kweri ki dushaka umugabo kwanza banze nyishuri kwe kudushaka umugabo. Uyumvira yuko bafise competence nyinshi. Gusumira abagore cyangwa umva uko hari ibintu byinshi bakora neza gusumira abagore. Ugendere ko mushyiramo ubundi muntu yiyemera umugabo. Erega tuzadushyize muri jury ntazaba baramaze kugira confiance en soi biyemera afise estime de soi biyizi bamaze kwitahura bazi icyo bashaka mu buzima. Oya yahawe umugabo umwe basi. Mbere ari akanyensi bigeze kugira impamvu ibintu byagaruka usanga hari nk'umugabo umwe ari mu Bartaza. Urumva twashatse yuko abagore gusa bo reka nabivuge gutya kenshi mu organisation arimwo umugabo ari nk'abakobwa gusa agashamo umugabo ari nk'umujibisi uwo mugabo yatera akajagari ati good kenshi bavuga ngo ujya mvuga ngo impamvu ngo yabitoye impamvu ngo bamutoye ngo atabimerita ngo ni kubera ngo yatanze quelque chose kuri wa mugabo rero nashaka abagore gusa kubagwe umva nawe ntibizokunda nashaka abagore gusa muri jury
iyo defi izo bivuyemo wakazagira icyo batanga mwavuze ko muzobahindura ivyo izoza demi finale muri finale gusa kubera ko bisaba abo batoye babakurikirane demi finale mba yamutoye hama muri finale bagume babakurikirane mugabo nakubwiye nta prise de contact yabizobaho kuko ntabwo bazobamenya aciye ubwenge ako kantu kudashira nk'umugabo kubera ngo yava asaba kerekezo by'abagabo ako kantu karimo ubwenge bwinshi mwiteze kwakira bangana gute cyangwa muzokwakira bose twe twiteze kwakira benshi bashoboka byo bari sawa cyane kubera ko twababwiye kwanza turiko turigisha n'abakobwa kugira kwiga ibintu bya photography na videography tuzogira n'ama graduation muri uko kwezi kuza tuzobaha ama certificat woman impact ni projet nini cyane ni projet nini cyane mugabo dutangura ku mafaze ya mbere rero dushaka benshi bashoboka kandi abaziyandikisha bose ntabwo tuzobata uko nyene twebwe dushaka kugira ngo tugire ensemble tugire umuryango nimba batazoshobora kuba baparticipa muri iyo ntuzeye ashobora kuba afise iyindi ntuzeye ashobora kuba afise iyindi competence mvuge cyangwa ubundi bushobozi ashobora gutanga cyangwa tugashobora kumugida hama agashobora kuronka nshaka kindi ashaka nimba azoba yagize yateye intambwe yo kwiyandikisha muri woman impact hama ntagirwe amahirwe yo kubandanya uwo onye azogumana natwe ntazoce yikumira tugo tuzogira amasession y'amacoaching tubashire ku murongo hama tumaze kuba bagiye kuko iyi sifi kumanza kumwigisha kubavuga uniform instruct umanza kumwigisha kwanza hama we kuri bamwigisha uri kuri ubaka ihangana nini cyane uwonye azogira abamukomoka kuko nawe azobigisha bijyanye bivuye muri bo wigisha umva habe umuntu mwiza aba mu wundi muntu mwiza umwigishije neza iyo ahawe intumbero kujya kwa kwiteve yaje rero nabo nyene tuzobagumana tubagirisha amasession de coaching hama turaba avyo bashoboye kubera ko dufise twebwe turi banini cyane hari uzo bashoboye kuba ari umuproducer w'umukobwa uwo tumwakira cyane kuko turabakeneye hari uzo afise yindi mpano hama ashobore kugumana muri iyo community yacu iyo woman impact uzo gira parvena wese kwiyandikisha sidari ndi nguca umutere hariya ngo umutere hariya oya tuzobahamagara woman impact heads abashoboye kwiyandikisha bashoboye kutwita babaze hama tuvugane munyuma tuze turahorana hama mu nyuma tuzogira ico dukoze reka tugaruke kuri evenement kujamo ya Miss Burundi wagarukiye muri quart de finale igitego kare sana ya nta kibazo ariko byakigishije iki en fait muri Miss Burundi je bakinkurayo nkivayo bon jewe ujya mwanya sinabaye cyane ntago nabishize ku mutima cyane ngo ndavyegereza umutima kandi wanashima mvuyeyo naciye ndo nkikiraka cyiza vraiment cyiza yego apara yumvuze cyiza sabedi ko gitanga amafaranga yego hama ico gihe rero naciye ntangurira ngaho nda progress natanguriye ngaho Miss Burundi yabaye intango nditahura hama ndabikoresha ko ama opportunity nkamagara abigeme bose iyo wumvise competition gerageza amahigwe yawe ugende ntuisuzugure kuko birafise ico bitanga CV titre abantu barakubona kuri ajya ama ecran hama akabona wewe nimba batashoye gutorwa ngo ushike handi hantu akavuga tujya mu ndamukeneye kuko namwumvisemo ikintu yoshaka kumarira societe cyangwa ishamwe ryanje rero umwigeme wese abo yumvise competition canke abonye ikintu cyose ashobora wewe pima amahigwe yawe ugende birafise bimara mu buzima yego naje ndi best influencer kubera irebera yego kandi akona gasebe uyu ata best sivyo gufisira vraiment alors nikihe kintu waneguye muri Miss Burundi uzoryohora muri evenement uri kurategura muri Miss Burundi akigatse kiri piège Bo byari bien organisé mugabo ntibashoboye kugeraho kote mediatique ntibayihaye inguvu cyane
mediatique ndavuga collaborer avec les médias gukorana nabo neza kugira ngo Miss Burundi iyo bakwana ba media neza nkuko vyari bikwiye Miss Burundi yari on top kandi byari kugenda neza cyane mbere kandi twebwe twese twari kugira visibility hari abantu bavuye muri Miss Burundi batanazwe kandi twebwe muri Miss Burundi on ne vise pas yuko twari kamba gusa twatuviza kuronka visibility umva kubwo avec les écrans umenyekana plus umuntu araza kubona ama potentiel cyangwa ikintu kiri muri wavuga ati kintu ndagikeneye muri entreprise yanje hama nawe ukabonerwa twe twaduviza ajya ama opportunity hari igihe utaviza cyane ngo nzotwara ngo ikamba cyangwa kuviza est-ce que je naja mu maekra nkavuga nkiexprime comme jewe abantu benshi bazombona banshime hama nanje ndabironkereho akarusho rero ntibashoboye cyane baragerageje mugabo ntivyari ku niveau byari bikenewe iyo bainvesta cyane ku mamedia twese tukaronka amahirwe yo kuboneka ku mamedia yose uko byari bikwiriye byari kugenda neza cyane guspa kuko abantu uzabumva ngo waracimwe Miss Burundi ko nigeze ndakubona uri hehe we ntigeze uvuga Bishop TV abana ndibaza yayira Bishop TV ndazi niba kubera ko ubwa mbere abakobwa bose bashitse muri quart de finale baye 90 aye 90 bose imigambi yabo kuri YouTube yacu iriko jewe wanje uri hehe uriko yego cyane really naravye nambaye ikanzu ndende ndabibwiye umugambi wawe uriko 90 30 twase muri finale nabo twase turashaka imigambi yabo kandi 15 base muri finale bobo ubwa mbere baraduhaye abakobwa 24 baraje turayaga imigambi yabo bafise ibiganiro biriko hama kandi nabo nyene twarasubiye kugira ku posting imigambi yabo urumva ko musanze imigambi yabo kuri Bishop TV irahari je nabonye ari Bishop TV yabigize cyane neza cyane yego vraiment nibo nabonye bitaye haba Miss gushigikira cyamwite mubanyi bivuze gushigikira cyane ogwaro kuna cyane ogwaro rufise imigambi uko rarangura bisigura ko nabaza bari muri competition ya Woman Impact abo tuzogerageza kugira ngo imigambi yabo kuri Bishop TV bazobe bamenya ati jivyanje biri impano zabo bashe kubona babarondere gushika n'ubu rero abifuza kuraba abigeme bari muri Miss Burundi canke Miss Together for Life donc ama evenements tugize aba Miss bakomba kubona ati abigeme bafise imigambi kwashigikira kuri Bishop TV kuri YouTube yose irahari merci ni ya Woman Impact yose nanye tuza kuzoba ihari nkawe murakoze cyane kwashigikira ugwaruka murakoze cyane muri kino gihe abigeme ntibitabira amahiganwa kubera ko usanga bacha bavuga nabi muri abo n'ubo baye Miss Burundi ko ama commentaire usanga ari negative kuntu mwebwe mubona muzoterera gute kugira ngo mubahure abandi bigeme ahubwo jewe ikintu novuga nuko bakwiye gutahura we bakuvuze nabi ijya ni opportunity wowe uraronse iyo bakuvuze nabi urazi par exemple sindiko ndamuvuga urazi nka behaka urazi gihaja muri Miss Burundi ngene bamuvuze nabi wobuze ama opportunity abironkeyemo Noma kawa yararonse akashimwe ko voilà none bironse zahereye haganye n'abantu batangiye kumumenya baramupibliye bamuvuga nabi ikinika aya ma commentaire negative ntabakwiye guca intege umuntu nko mu gihe kwanza uri kuri trading ku ma réseaux sociaux wowe bifate nka opportunity jari nka je binshikiye no hit je barumva ari sawa shaka kuvuga ati kwe iki kameze uko warabyibushe ntavyo bavuga ariko nka je nako Edeme Ventura no vuga ati kubera iki urumva rero kuvugwa by'abari nabi ukavugwa ariko uri kura trading hajya nibaza ko ari opportunity ni opportunity n'ukuntu nico numva novuga uburonse amahirwe abandi bapostinga barisha Naomie genda kuzi kuva 2023 uri muto gusumba ngaho ugurisha udusakoshi ngeze gutegura evenement y'igihugu mu kiringo cy'imyaka 2 uravuye gutembereza udusakoshi uri gukora evenement y'igihugu ikomeye nkuko wiyumva gute ubona gute vision yawe je mbona biko bigenda neza biko yashika aho nari nshaka uwo nari nshaka kuba nico nari mviza kuba muri societe je nakubwiye mu bintu viza si kugira ngo jewe jenyene simviza kuba ari jewe jenyene nshobora kuronka kajya kan nta bintu birenze umuntu abararonka mugabo muri bijya bikumaze kuronka bijya nyene biheko nabandi
ufuma basi umwereka ati ca muri iyi nzira yego ivyo biba bikwiye kubera ko abarundi turafise tendance y'ukuntu usanga uraronsa akantu ukagumije wenyene umengo abandi bakaronse urumva ivyo baba je ndabinegura abantu bameze uko n'ukuri muzobihebe si vyiza hanyuma mushyanga muri abakobwa gusa ariko wavuze ngo no woman no cry kuvuga ahantu hari abakobwa cyane hari abakobwa usanga ari ahantu hari urusaku hari ibintu bitajya ntibize hatari ko baravuga ibintu by'imigambi y'iterambere mbega kumwe ko mufise ishyirahamwe ry'abigeme gusa ico kintu nzokigwanya gute kugira ngo ahubwo ntibazohore bicara muri biho bari kuvuga isago bari kuvuga imigambi biravana na organisation biravana n'ukuntu ibintu bitunganijwe biravana n'indero wabahaye biravana n'amabjectif wababwiye canke n'ukuntu wabareze nababwiye umwigeme areze neza agahabwa intumbero ni nko kubaka tugaruka handi nyene none wewe uzobare gute ko mbona bagusumvya imyaka ntabariyo bansumba imyaka bage babonye n'ukuntu bansumba igikuriro nta myaka basumba je bose ndabasumba ego bose ndabasumba bose ndabasumba bansumba igihagararo mugabo ndabasumba bose imyaka haza ukora akamanaging alors tugarutse kuri cyane muzobigenza kugira ngo aho bari bose uzokomeka baravuga ibijanye n'imigambi baticaye mu rusako nzobimenya gute uzobigenza gute kugira iyo mentality ve kubi wande no kubandi kubi wawe ubwa mbere wimujya mwanya erego wimujya mwanya wo kuvuga urawubima hari amastrategie ukoresha ku buryo ataza kuronka ujya mwanya wo kuvuga nundi aza ko ari mu kazi termake ataza kuronka ujya mwanya na amastrategie ukoresha ukabapanga bose ku murongo wewe ujejwe gukora ibi kandi ikindi kintu naco il faut pas yuko abantu bamaze kuba mu ngo nabagenzi faut les séparer urabasepara kuko hari ukuntu muri group hari gusanga ujya yahujana naka bageze ubwo bwose amaactivity bashiramo ntibigere bahuriramo kuko ntibakora ibintu bimwe hari barungika mu biraka hariya na hari ugasanga bagiye ari babiri batazi atanu kugira bavugana abandi bagiye ari ugasanga wa mwanya kuko umuntu mutamenyeranye cyane biragoye ko mwamuvuga utuntu nuko rero yego hariho ibintu bikunda bimaze igihe bishika aho usanga ama evenement amwe usanga ama activity ibinyamakuru n'amenyesha makuru bifatwa nabi umuntu agakura akameha muhira nk'imiliyoni 7.5 agakora micro muhira za 500,000 agiye gukuvura evenement abashaka musubizima ngo wowe witumiye ngo ninde yaguhamagaye ngo wowe ntiwinjira ngo donc usanga arakubaga ukuntu mbega mwebwe muri evenement muri ko murategura abamenyesha makuru canke ibinyamakuru bifise uruhara rungana gute muzobafata gute twebwe uco novuga ni hamwe nyene usanga uburyo atari kirenga mugabo je côté médiatique ndayubaha cyane kandi irafise ama pourcentage manini cyane muri competition kuko urashaka gukora ikintu udafise les médias udafise abantu baza kubikwiragiza ntaho bishika biguma muri yanzu yawe gutyo rero jewe ndubaha cyane abamenyesha makuru n'ama media nuko nyene kenshi usanga barikomeje bagusaba ibintu birenze mugabo abazohashika bose nta muntu tuzovuga ngo witumiye ngo cankiki ico duha dufise tuzomupartage ico nyene mugabo hari icyo mutegekanya mugabo urategekanya nubwo kitaba kirenze urabizi ko hari igihe aba yaje akavuga ngo ngurumva ngo ibi nibike cankiki mugabo guco nzoba bafise kuko azoba yaje kandi uzorabe n'abajya abantu bitumira nibo banakora cane yego nibo banakora cane nibo usanga bakoze cane bakanabishira ko ku mwanya yego n'abakubita ama live ubwo nyene kandi baye abantu bamafuko babashimira umuntu yitumiye kenshi je nayibonye usanga yakoze cyane gusumba abandi je nabonye abitumye barakoze cyane abitumiye barakoze cyane ndavuga ati wow kandi baritavye baraza marigyo ni ikintu bumvise bwa mbere ntibari batuzi benshi cyane baratwitaba Vrema byari biryosha hano abantu badufashe mu mugongo batumvise uko nyene nkayirebe FM merci beaucoup turabashimiye cyane baranyumvise ubwo nyene bacavuga ati tuzokorana tuzobafasha vraiment Imana baye na Beach TV gase gaheze na Beach TV ndavuga abantu batwemeye kudufasha kandi vraiment tuzoba nadukorana neza tuzorankana byinshi hamwe
uko turi hamwe twese birashoboka. Bishop TV nabo nyene baremeye kudufata mu mugongo, nabo nyene baheza gigo bariko babikora neza mu gufatanya n'ugwaruka, mu gufasha ugwaruka, mu kuduzanya abandi bantu bakiri hasi. Ego nibaza ko twayazi bitari bike kumbura abantu benshi bamaze kuronka umuco kuri iri higanwa. Niyo mpamvu navuze nti nubwo habaye conference reka tuvugane na nyenevyo kugira ngo abantu baronke umuco uhagije. Iyo uriko urakora nta umuntu akeneye ko agira ubufasha. Mbega usaba iki leta, abagwizatunga n'abandi bose bashobora gushikira ngo ibyo evenement izoshobore gutunganywa neza, usaba iki abo bose mvuze? Je nosaba leta abagwizatunga canke n'abikorera utwabo bose yuko bo twumviriza bakadufata mu ngongo nk'abigeme bakaduha nababwiye ni yatamenyene baduha intumbero kandi kuko bazoba bisa nk'abariko barubaka ihanga kandi bubatse ihanga abakoze ikintu gikomeye cyane. Rero nosaba ko bodufata mu mugongo bakatwumviriza muri ivyo bike canke byinshi baba bafise byose akavuga ati reka dushemwe pare yiwanyu kugira ngo dushe mu kuboko mu iterambere, dushe mu kuboko mu ihiganwa rya Woman Impact kuko ntuzobukoreye twebwe gusa uzobukoze ku buboko ko gushika kure, uzobufasha abana b'igihugu bose, uzoba uriko uragira impact nini cyane muri community. Rero dusavye igihugu, leta, ababwizatunga, abikorera utwabo bose n'abandi bose n'abamedia n'abanyene ma societe, abamenyesha makuru bose n'ukuri badufate mu mugongo. Amenyesha makuru turabinginze mutwumvire, mudufate mu mugongo, ikizoboneka tuzogisangirira hamwe. N'ababwizatunga badufate mu mugongo, badufashe kugira ngo dushikane ijwi ry'umurundi kazi kure hashoboka. Tubashimire rero Naomie ku byo murategura bizoteza imbere abige. Murakoze. Niki akaja mubwira abandi bigeme gira ngo bamere nkawe. Yabazo ba premier ke bo. Akajamano babwira ni nigeze kubivuga iyo wumvise ikintu ko kirategura ukumva yuko hari woshora kubamwo gerageza uve muri iyo ombre urimwo canke aho hantu uri uveyo ugere ngo usoke uje kuri table uje ahantu bakubona bizokuviramo ikintu gikomeye cyane. Ego akandi kantu wosozerera ko nukubabwira calendrier uko itunganijwe. Ego calendrier uko itunganijwe twatangwe afisha yasohotse itariki 2 z'ukwa mbere izo bazoheza kuyandikisha itariki 2 z'ukwa kabiri ruhuhuma. Rero bahejeje kuyandikisha tuca dukrotira twugara hama guhera itariki 6 gushika itariki 20 hazo hariko harako ya competition aligne bahiganwa ku mbuga hama gushika Europe gushika itariki 20 haje hatogwa abaja muri demi finale ari izo itariki 27 hama finale itariki 13. Mugabo muri aya maekare hazobamwo ama séance yandi yo gutegura kuko twebwe turishamwe ry'abigeme tuzotegura le 8 mars avec les finalistes. Abamodo bajurumba ko urumva nk'aba designer bo bazokora ikibazo le 26 na nabivuze le 26 ku gice tuprogramme ivyabo le 27 kubera ko bitokunda ko bakorera muri competition. Nuko bitunganijwe hazamo ayandi mantuze ayandi ma programme yandi ari ku rande mugabo makuru nayo hazamo ayandi mantuze nko gura avec les médias gutegura kugira ama coaching kuganira kugira ngo uzoba yaje muri Woman Impact wese azovuga ati naho ntahakuye akajya gashimwe batanze narahakuye inyigisho narahakuye baranyubatse ndashobora nanje kuvuga ati nanje no kuba kihanga. Voilà. Hama abakunzi ba Bishop TV turabashimiye ko namwe aduteze yompi ndibaza ababyumvise mu gihe kugira abagenzi banyu kugira ngo bashobore kwihiganwa bashobore guhiganwa hama turashimiye Bishop TV iguma idufata mu mugongo ikatwumviriza igaha ijwi umukenyezi rigashika kure. Turayishimiye cyane babandanye batera imbere kuko nabo nyene batera imbere badufata mu mugongo natwe tuzokomeza dutera imbere. Murakoze cyane. Tubashimire irindi dushimira n'abadukurikirana kandi kuri Bishop TV mwumvise ko ari igano giye guteza imbere umukenyezi kandi umukenyezi n'inkingi y'iterambere niyatera imbere gihuza bagiteye imbere kandi iterambere nijyahera kubigeme kuvuga ko muri ya 2040
duteye imbere cyane cyane gose kumva 2060 hoho rero Amerika kandi twifashe yego 60 duteye imbere ko bazohashika twese tuzohashika neza cyane rero twifurize kugira ibihe byiza bariko barakora murumva ariko barakora mu bashigikira dushigikirane dukundane hama dukunda ivyashama tubikundishe n'abandi kugira ngo Uburundi bwacu ivyiza by'u Burundi bimenyekane ngaha mu Burundi no rwego mpuzamakungu mwari kumwe nanje Shasha romantique umu entrepreneur nkora mu gisata cyo kwitunganiza imigambi cyane mu kumenyesha amakuru no mu kuganiriza aba entrepreneur haba bigeme canke ibisoro umwose akakora kugira ngo yiteze imbere ndabashimira abadukurikiranye ndabasaba ko mu banda mugira subscribe mugire partage kugira ngo ababonye kino kiganiro babe benshi kugira ngo kandi inyigisho dutanga zifashe benshi kugira ngo dushobore kwiteza imbere muri rusange mugumane nacu mugeraho muba mubahwe byo mukora bibateza imbere ngiye ntera imbere Naomie atera imbere teza imbere igihugu n'imiryango bica bitera imbere amen